nayo mahera zigaranye n'ukuri uyajimavuye ku mutima je bari banyangiye ko ndagukora mu ntoki iyi niyo kado wari wantege yego n'ukuri Imana oya niyarayo unarivize neza wari usanga reka ndagushimire wewe wamaze kuduhitamo ku makuru tugenda tuguhereza buri munsi. Uyu munsi twahisemo kubasangiza amakuru atandukanye yatanguriye inondwi muri kino kiganiro twise Trending in Town. Nitwa Didman Pro. Uyu munsi tukaba twahisemo kugaruka ku muririmbyi Sadbi, Avin Smith hamwe na B-Face on the floor. Sadbi ku munsi w'ejo yarasangije amafoto abamukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, amafoto yanezereje abatari bake. N'amafoto yerekana umuririmbyi ari kumwe n'umugwi wa Music ugizwe n'imisoro ibiri. Bakaba arabaririmbyi atagiye kinini giheze batanguye umuziki, aho bafise indirimbo yabo nshasha ikunzwe bise umufana bakoranye na Avin Smith. Sadbi abicishije kuri page yiwe ya Facebook akaba yagize ati umuziki wacu urakeneye amaraso mashasha kuruta, nico gituma twokomeza twese hamwe kuvyara abana bashasha. Aba bitwa Music bandika ahantu muri ntibate. Sadbi akaba asa n'uri kashigikira cyane urwaruka rushasha mu muziki nkuko mumaze imisi mubibona. Mu gihe umuririmbyi B-Face yari asanzwe afise igiteramo ku munsi wa gatanu ahitwa Samuel's Hotel na bagenzi we Mokenz na Meto Brown, harabaye ibyatangaje benshi. Uyu munsi B-Face akaba yashize ku mugaragara aka video kafashwe ari kumwe n'umusore yahuye n'ibibazo bikomeye kugira mukore mu minwe. Azwi ku izina rya Edward, umusore yacumukuriye muri ico giteramo. Mu gihe yaraje kuraba B-Face byabaye ikibazo kugira yinjire muri ico kibanza kuko yankiwe kwinjira ngo nuko yambaye nabi. Uwo musore akaba yaragabiye amafaranga B-Face yarasigaranye yose, maze B-Face arayamusubiza ndetse amwongerereza n'ayandi. Iyi ikaba ari inkuru yakoze ku mutima benshi. B-Face ati Edward Imana imuhezagire cyane, umufana wanje wese akunda ibikorwa vyanje, Imana imurinda agasuzuguro. Vuga uti amen nimbura umufana wanje wo ku mutima. Yongeye ati ariko vyarangiye ndamutwengeje, yatashe ishavu ryaheze nubwo yo batameze uko mubishaka. Mumwubahe uko ari kose, umugani wiwe nta wabivukanye. nayo mahera zigaranye n'ukuri uyajimavuye ku mutima je bari banyangiye ko ndagukora mu ntoki iyi niyo kado wari wantege yego n'ukuri Imana oya niyarayo unarivize neza wari usanga je nabivize 17 ndaguha yandi akongereze content c'est quoi ça c'est quoi 17 minutes 20 000 20. Wow! Basi mwana n'umusekirite uraryohe ni mudufotorere bagafotora se telefone Yemvise telefone yamatuje kime kuzamurira wawe Zoiro nk'abatiyo nakomere bitanu nakomere bitanu agomba B-Face gusa zondona na kabyo gende ninde muraba yavutse yambaye impuzu muraba mwebwe muri mwebwe yego nambaye nabi ngo nani phone mvize ngo kuyifotoza na wewe je n'ukuri kw'Imana je nibaze rero mvume banyica bazi nibavume banyica bazi jewe nibaze mvanyica mve bazi none je mugara bataryohewe bari banyanyiye je bari banyanyiye witwa nde nawe je nitwa Edward akiri ibirato vyawe Agrabane yandi mahera B-Face ora yamaye no mu je n'ukuri nayanzigaranye ayo ora yamaye je narije na aja N'umubabaro mwinshi Avin Smith yabajije impamvu abarundi banse kuraba indirimbo tamu y'umwigeme ariko arafasha Tasha Oda.
Avin Smith akavuga ko adatahura impamvu abarundi bari gufata minenego ibikorwa vy'uyu mwigeme kandi afise impano. Avin Smith ati muri abana babi kandi mubimenye nzoguma ndabidogera. Wenzuri unangaza gizani. Sha abantu mufise ibyo mwikundira none mumbwire gituma iyi ndirimbo mutari ko murayiraba bikwiriye indirimbo ziza nk'iyi vraiment la chanson comme serera comment est-ce que ushobora kumbwira yuko utararaba indirimbo yitwa Tamba Tasha Oda? Okay, dizo wasiko muri weekend, okay tubatahura weekend yabaye ndende, ushobora kuba wasumye cyangwa wasumwe, ushobora kuba wari mu bindi, ushobora tumasengesha mu bindi, ariko uno musi turi Monday. Mbwira rezo imwe ishobora gutuma wewe utaja kuri YouTube kuraba indirimbo ya Tasha Oda. Look the girl. Look. Bomba clat brother. Bomba clat. Look. Raba umwana. Ahe. Video ni nziza. King video ni mwiza. Nyene indirimbo ni mwiza. Jalousie ya makambo. Ntiwibagire kugira icyo uvuze kuri aya makuru. Hama wibuke kuraba ko wajeje kudufollowinga ku mbuga zitandukanye kugira twese tugumane ku mwanya.